Uyu musi i Paris hibwe ibintu vy'agaciro kenshi, aho i Paris habaye ubusuma butangaje cane nka bimwe benshi turorera mu mafilime agiye atandukanye, aho vyatangaje abantu benshi, aho i Paris hashobora kwibwa mu nzu y'agaciro, mu nzu isanzwe iraba ibijanye n'imishigi, inzu y'iratiro, aho vyabaye izuba riva i Paris mu Bufaransa. Tugiye kurabira hamwe rero ingene vyagenze kugira ngo iyo nzu yibwe n'abo basuma babashe gucika polisi yo mu Bufaransa. Vyabereye i Louvre, i Louvre nyene niyo nzu y'iratiro, inzu ndangamurage y'i Paris, vyabaye itarike 19 kuno musi mu gatondo, niho vyabereye i Paris. Abasuma baje bafungura inzu baciye mw'idirisha, ivyo bintu bivye vyari mu nivo igira kabiri, aho bari bafise imodoka iriko ingazi, bamena amadirisha. Abo bagizi ba nabi bivye amabuye y'agaciro 8. Minisiteri w'imico n'akaranga wo mu Bufaransa avuga yuko mu bintu vyibwe harimwo urunigi ruvuye mu gipande ca Safiro umwamikazi Marie Amélie n'umwamikazi Hortense, rugizwe na Safiro 8 na diyama 631 na tiara y'umugabekazi Engeni, umugore wa Napoleon wa gatatu, wari ufise diyama 2000. Minisiteri w'akaranga yatangaje ko abagizi ba nabi ko bahunze. Nunez yavuze ko ubwo busumwa bwamaze iminota 7 gusa. Mu minota 7 abo basuma bari bamaze kwinjira indani mw'iyo nzu, baratwara amakamba y'abami n'impeta n'ibindi bitagiye bimenyekanye, aho iyo nzu itarabitangaza neza ivyo vyose, ariko bavuga ko bivye ibintu 8. Ngo ubwo busumwa bwakozwe n'abanyamahanga, niko minisiteri yavuze w'imico n'akaranga, yavuze ko afise n'icizere ko abo basuma, abo bagizi ba nabi bashobora gufatwa vuba. Umushinjacaha yavuze ko ico gitero cari kigizwe n'abantu 4 bari bifunze mu maso, kandi bari bafise ivyo kumena amadirisha, kuko baduganye ku ngazi kugira ngo bashike ku madirisha, iyo ngazi nayo yari ku modoka. Ivyo vyose babikoze mu mwanya muto, aho bari bakoze n'ikiwani mu bantu bari basanzwe bahari, basanzeyo baca babafungira indani. Amakuru amwe avuga ko umwe muri abo bagizi ba nabi mu abo basuma yafashwe, amaze kuboneka, ariko abandi bakavuga ko atariwe, bikaba bitaramenyekana neza. Ubu rero amatohoza yamaze gutangura. Minisiteri w'umuco n'akaranga Rachida Doti yavuze ko muri iyo nzu y'ibisigi harimwo ibihangano birenga 35,000. Aho harimwo na Mona Lisa izwi cane kuri ino si, kandi nayo iri mu kaga k'umutekano kuko abasuma, kandi ngo umutekano wa Mona Lisa ukaba uri mu kibazo. I Louvre, kw'iyo nzu ndangamurage y'Ubufaransa iri i Paris, imwe mu ziri mu Bufaransa, buharuka kuba ubusumwa mu 1998. Ingoro ya Elysee yatangaje ko Perezida Emmanuel Macron aza kugira ico abivuzeko mu mwanya uri imbere, mugabo ubu ntaco arabivugako. Umuyobozi wa Paris Anne Hidalgo yavuze kuri Instagram ko yahora atanga imfashanyo i Louvre kugira ngo bakomeze umutekano, kandi bakore ibikorwa vyiza, bacunge iyo nzu ndangamurage yo Louvre i Paris mu Bufaransa. Yongerako ubutungane ko bagiye guhita bamenya abakoze ubwo busuma. Perezida wa Rally National RN Jordan Bardella kuri X ati: kwiba amakamba y'Ubufaransa n'agasuzuguro. Ibintu rero vyabaye mu Bufaransa biratangaje cane,
turindiye uko bizogenda bikurikirana turabe ko abo bagizi ba nabi babafata, ariko bakaba bavuga ko bamaze gucika abagizi ba nabi. Nimba wakunze ino nkuru ukore subscribe, tugiye kuza tubashikiriza amakuru agezweho ari update muri ibi na biriya, nuko ciao ciao.